REGIDESO bari babivuze ko amatara azoza aracika kubera bariko barabiteranya mugabo hariho ibigabo vyace bivuga ngo umuyagankuba ngo urakenye ngo wirirwa uracika. Ivyo ni vya bigabo bikoreshwa n'amadayimoni ngo murabona ngo nk'ubukene bw'umuyagankuba aho bonezerewe bati ubigira bigende. Mugindongozi tera kanyamuneza iyidaho nyanga abantu ari umwacinyiza abantu ngo wambonye ngo je urazi condi zirya ndongozi zo turiko turagwanya zirya rizo tugwanya. Mubonye hari abakomya amashi kubera iki badakomya amashi? Kubera ndabiciye idiri. Ndongozi muzi ko mwatowe cyangwa mwagenywe ngo muje kuvuga ngo urazi condi mubimenye ko tuzoca dukeba hibotse emwe mubimenye. Ubu dutegerezwa kujya abarundi twahindutse twese n'indongozi n'abene gihugu nabo nyene bateza kumva ko bahindutse batakiriza ndongozi za kera. Hajya hari uci avuga ngo none ndashikiriwe ngo aciye avyugara. Turavyugara nyene. Genda nawe witeze imbere. Indongozi nziza itaga karorero ingene arondera ubuzima bereke n'abandi. None jewe ndakunda gusoma ijambo ry'Imana kuko uburundi twahaye Imana ikibanza ca mbere. Handitse ngo umuntu adashoboye gutunga umuryango wiwe yoshobora kurongora abandi. Wenyene ntazi kwironderera ashaka kuba hari ibiturire yivye yorongora abandi gute? Aha rero indongozi muharonkera icigwa ubu twinje mu Burundi bundi si bwa bundi bwa kera. Ubu ni muri demokrasi abene gihugu afise uburenganzira bwo gushengeza. Naratomboye hariho Musitanteri amaze gukugwa abene gihugu bamushengeje yafashe imodoka ya komine akubitamwo imisenyi n'amatafari hanyuma abene gihugu baramubona baca bakubita ifoto barugikira ministre wa exterieures batira aba ya modoka yacu ingena yigize kose kominari yacikorana ikiramukura. Musitanteri wavyumvise irya modoka ni yabene gihugu sigwawe. Ndabwira hajya rero indongozi tumenye ko rutegeza gukira. Hariho indongozi yari umushingamateka hanyuma haba umuntu yagize isanganya kwibarabara baca bahagarikanya umushingamateka ngo abunguruze yunguruze uwo muntu amujane kwa muganga. Aca babwira ngo imodoka yanje siruse habaniha. Hanyuma hageze amatora baragiye bavuga bati urya muntu mukamushira kuri liste twese ducoca dusiba kuja gutora. Ntusubira kukagisha uri umushingamateka wase gufasha abene gihugu ari wewe watowe ngo baserukire niyo modoka raho wayikuye mu mushahara baguhaye ugacuza ngo imodoka yawe siruse habaniha. N'abene gihugu bayikuguriye none bako baguhaye lift kubunguruza rimwe nivyo vyokunaniye. Je murabaza nciye ahantu habereye isanganya iryambirasi cihagarara kugira ngo ifashe emwe nuko jewe meze nciye ahantu gasaga bayisanganya ambirase akazi ubu nyene cyane abantu kwa muganga nico gica gikoko. None ko ari yabo natwe nitubimenye tumenyere kuja mu burongozi bushasha. Uburongozi bushasha nukumva yuko ubutegetsi buri ari ubw'abene gihugu. Ubutegetsi bushingiye kubene gihugu kandi nibo buharanira. Aho mwari kuryoherwa nagiye numva abantu bariko bababwira amajambo atuma mubabara. Nimwe yumvire kuva mu 2020
umuyagankuba twari dufise amamegawate 47 mu 2020 ubu dushitse kwijana na 66. Murumva umuyagankuba umaze kwigwizwa ko inshuro zirenga 3. Ubu rero bariko bateranya ya miyagankuba yose. REGIDESO bari babivuze ko amatara azoza aracika kubera bariko barabiteranya. Mugabo hariho ibigabo vyace bivuga ngo umuyagankuba ngurakenye ngo wirirwa uracika. Ivyo ni vya bigabo bikoreshwa n'amadayimoni. Ngo murabona ngo nk'ubukene bw'umuyagankuba. Aho bonezerewe bati ubigira bigende neza twaturirimba kandi ngo bigira bigende neza. Ariko kantuzi. Kubera iki? Hariho abantu bari mu madayimoni batanezerwe babonye abantu bari mu kanyamuneza. Bati none abantu botuntura bigenze gute? Akarondera gusa kubatuntuza. Iyo hari indongozi rero nk'ubu bijya bigabo biriko bivuga kurya, indongozi nayo bikiravuga iti bigira bigende neza, ubu bariko barateranya yajya amabaraje yose kugira ngo umuyagankuba ube mwinshi. Mu minsi heze narigeze gutaha bwije mvuye mu nama hanze, hanyuma mbaza guca hejuru y'igisagara ca Bujumbura, sanga hariko haraka hose, caravuga nta ni Bujumbura kwe. Kumbe twebwe uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Nabibwiwe n'umumenyesha makuru wo mu gihugu ca Cameroon. Ambwira ngo ibanga ryanyu nirihe kubona igisagara cyanyu caka. Natwe twirirwa turarira. Nyi wawe umuyagankuba wacitse ucumva ko mu Burundi bwose wacitse. Murazi haja ko ico gituma mudakunda ko abantu twubaka turora hejuru. Mushaka ko twubaka n'ahari indimiro. Mbe nk'ubu nimwubaka ahantu hose twara turima. Tuzoja turyiki. Ubu haragaza aho twubaka ruduga hejuru. Ndababwira igituma mutabikunda. Umuntu wese iyo ashitse mu bigero abonye afise amahera yo kubaka inzu gwiwe, umenga na kareta kiwagiragire, agacashira ko clôture, agashira ko portaye yo kwinjira muri remoroke ataragura ni moto. Ndabeshe. Ajya no kwigina gusa. No kwigina nk'ubu mwese bamuvuga muti none ko turiko turubaka mu ndimiro ejo tuzorya iki? Turi kumwe n'indongozi rero tugaca tuba tutumbere twigira inama. Ubu twubake tuja hejuru kugira ngo indimiro zisigara ari nyinshi. Tukigira inama uko nyene. Hari akanezereje mu Maramvya. Naho hari habubaka mu Kajagari utubarabara ndabona ko turiho aho bukera tumaze kugira amakaburimbi cyangwa amapave turafise aho tuzocisha. Mugabo hari ahantu hononekaye mwitenga muraja gutemberayo. Ndababwire bane ba mama mushake mu vyumve abanyetenga muri ngaha. Hajya ahantu tutagavye ejo tuzorira turizwa niki. Icambere ahantu hatagira amabarabara mu gisagara amatara azobashikira gute? Amazi azobashikira gute? Kuko amazi agenda kurikira ibarabara n'amatara kurikira ibarabara. Ico ni cambere. Hari twatubarabara twacocoroni gutya. Aba bandi bose bazokwiba hariya mu gisagara baca birukira mwitenga. Imodoka y'igipolisi shishika itarengana. Hanyuma umuco usanga ibandi byose bamwitenga. Ntimuzorira. Murumva ingene umuntu ashaka kwikwegera umuriro atawuzi. Hajya mwitenga mugerageze muze muraheberanira. Umwe atanga imetero 3 undi 3 mugabo haboneka ibarabara. Ndibuka inyambuye twari kumwe na honora Musitanteri wanyu burya mwari bwamubona. Musitanteri ngo hano Musitanteri. Buramatari namushikirije intara. Reka Musitanteri aze ngaha. Kandi ntabavane hatabahaye nimero ya telefone. Nabavaneho. Agire nawe ico abemereye. Wewe kuki naze agire ico abemereye. Ndabonye ko ari mwe mwamutoye. Ndabibonye. Ndabibonye. Mwatoye neza. Uyu ni sawa. Reka nawe twumve iby'abashikiriza. Ndiyemeje yuko nzobagamburukira. Ngazogamburukira n'abene gihugu
bantoye bakanshira imbere. Tuzofashanya mu bikorwa kugira ngo twubake komine yacu ya Ntahangwa. Nkaba nsaba rero bene igihugu mwese muri ngaha, namwe mwegere uburongozi mwishiriyeho, mubube hafi, muzane ivyiyumviro vyubaka komine, twubake komine yacu tugana imbona kazoza 2040 Burundi bwifashe, 2040 Burundi buteye imbere. Ivyo rero bizodusaba yuko dufatana mu nda, twese atanumwe akumiriwe, ntihagire umuvuka komine wa Ntahangwa azokwikumira. Turi kumwe twese birashoboka. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, nkaba nongeye kubashimira, nkenguruka ku mabanga mwampaye. Murakoze. Urakoze nawe mu muhamashi. Telefone. Yego, murakoze. Ubwa mbere nitwa Havyarimana Alexis. Telefone yanje 79 amajana 9 na 57 amajana 5 na 81 irarengana, kandi niyo iri no kuri WhatsApp. Murakoze, Imana ibahezagire. Kandi ubu yivuze uzobisoma ivyo bakwandiki koko bakazonyandikira kutabishuye, nzoca ndakubaza nanje. Murakoze nyakubahwa, tuzobikora.